Abari mu mugambi Merankabandi baronkejwe inyigisho mperekeza biciye mw'ishirahamwe mpuzamakungu Action Aid Burundi mu ntara ya Kera ya Karusi barashima aho bageze bivuye kuri izo nyigisho mperekeza baronkejwe. Bamwe mu bagenerwa mugambi Merankabandi bavuga ko umugambi Merankabandi wabakuye mu bukene ubashikana ku ntambwe yo kugura ibitungwa bibafasha gutabira imirima yabo, abandi nabo bakaba barubatse uburaro bwiza hatibagiwe kwiteza imbere biciye mu rudandazwa. Turafise ikinga tugenda tuvuye ku isoko tugenda n'ikinga, abana bameze neza, turafise umurenzo twaguze gose, turafise ahantu twakose imyaka 3 n'ahandi twakose imyaka 6. Ivyo byose tubizeza umugambi wa Merankabandi, aho byukuri tutaraja mu uyu mugambi twari dukenye kabisa, sivye imbeshere kuko je haragera igihe twawugiyemwo mbyaye kabiri. Mugambi izo mbyaro zibiri ntiyari bwangurire n'iswime y'ibihumbi 200. Nkama nibaza rero ngo aranyanka, Yesu nashimwe. Naca nibaza ngo aranyanka naho kumbe ni kibazo c'ubukene. Mugabo ubu naratangaye cyane aho nibarutse uyu mwana mpetse, nza mbona ashize ko ku mitayi y'ibihumbi 114 mparura, nkaza mbona aranzaniye agasakoshe, nkaza mbona aranzaniye igitenge, nkaza mbona nzaniye iswime n'impuzu z'umwana. Ndi mu bitaro nagiye mbona anzaniye ifungurwa ziteguye neza n'akanyobwa udufurusana yadutora aho tudandaza. Dukurisha ndatahura ati cagihe atahora nzanira n'akanyobwa nca mvuga ati cava ku bukene, naciye renda muharira kuko bwa mbere ntiyanzanira n'agaswime, nkaca nibaza ngo aranyanka naho kumbe ni kibazo c'ubukene. Nanje rero ndishima by'ukuri ego kuko bwa mbere naragerageza nkafutera tukadandaza amavoka, mugabi kanka kuko nitwagira n'agakinga tukaza turikorera, murabona agendana ubumuga, tukagenda mu misozi mugabi kanka kuko ntiyarenze ibase, mugabu aca kubita ko kwirumbetse tugaca tugenda tumeze neza. Byukuri ndishima cyane, ndishima mbere sije nishima ahubwo shimira Yesu kuko yarankoreye ibitangaza, ahubwo ndashinze n'intahe hanyuma Yesu abahezagire sindabarambiye. Ivyo bakaba babishikirije kuri wa 12 Kigarama umwaka 2025 ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega mu gishirahamwe Action Aid Burundi ryashikiriza ivyaranguwe mu ntara ya Kera ya Karusi mu gisata cyari kijanye n'inyigisho mperekeza zigamije guteza imbere ico bise umutahe muntu. Aha rero bakaba batanga inyigisho mperekeza ko ari muri uwo mugambi kugira ngo bagire inyifata ibereye kubijanye no gufungura neza hamwe n'ingaburo ibereye, isuku n'isukura, mbere bakaba baranigisha ingene agateka k'abana gakingirwa n'ibindi. Rameke Niragira ajeje kumenyesha makuru mw'ishirahamwe mpuzamakungu Action Aid muri Karusi yamenyesheje ko izo nyigisho bakoze ibitari bike, aho bashigikiye imiryango 463 yo mu makomine 5 kuri 7 yaragize iyo ntara ya Karusi, kuko amakomine 2 asigaye ariyo Nyabikere na Mutumba yaramaze gukorerwamwo uwo mugambi wa Merankabandi mu gice cawo ca mbere. Twakoreye mu makomine ya Kera 5, ayo nayo ni komine Buhiga, ni komine Gitaramuka, Bugenyuzi, Shombo na Gihogazi. Umuntu ariko arashira mu ngiro ibikorwa nk'ibi intambamye ntizobura, ariko ikiba kiruta ibindi ni ingene umuntu ashobora kujabuka izo ntambamye kumbure ntizimubuze gushika kwihangiro aba yihaye canke zimubuze gushika kuco aba yateza gushikako. Intambamye twovuga nuko mu ntango hariho abagenerwa mugambi bamwe twabona basa n'abakwega amaguru mu byo twaba turiko turabashikiriza, ugasanga hamwe abashinga ntahe ntibaherekeza abakenyezi babo mu izo nyigisho mperekeza twaba turiko turabahereza. Ivyo rero navyo bikaca bituma kumbure ryaterambere ryo mu muryango ridaheza ngo rigende neza gusumba. Ariko twarabonye ko ivyo vyabaye mu ntango, urugero turiko turatangira ko ivyo vyaranguwe, twabonye ko rwahavuye
rumera neza abo bashinga ntaye nabo nyene bakumva yuko bateza kuza baraherekeza abakenyezi babo mwizo nyigisho na cane cane ko nyene urugo arugwa babiri. Hanyuma ivyo twokwishimira nuko mu kurangura ibikorwa by'inyisho mperekeza twararonse ubufasha bw'abatandukanye twariko turakorana mwaho karere. Ahantu hera cyane gose ku bajejwe intwaro aho twakoranye ibikorwa bishimishije bakadufasha haba mu kurarika kugira ngo abo bagenerwa mugambi bitabira ibikorwa vyacu, ariko kandi ntibagiye abasanzwe bakorera mu bisata bitandukanye biraba na cane cane izo nyigisho twariko turatanga haba mu magara y'abantu, abakora mu vyagateka ku mukenyezi n'agateka k'ikibondo ndetse n'abandi bafatanya bikorwa, ariko na cane cane ntibagiye rero n'umugambi w'igihugu Merankabandi nyene abawuserukira mu karere twariko turakorana twarakoranye neza ku buryo ivyo twirata tubona yuko ari nguvu z'abantu bose bashize hamwe kugira ngo tube twashikanye abagenerwa mugambi ku rugero bagezeko. Eka nabigira imana Riboire buramatari w'intara ya Gitega arashima uwo mugambi ugejeje abene gihugu arongoye. No mugambi nkuko twebwe tumaze kubibona biciye mu bikorwa biheruka vyihayanishwa gurishwa ry'ivyavuye mu bikorwa by'abafasha umugambi Merankabandi, biboneka yuko ari umugambi waje gusahiriza abene gihugu bafise amikoro make, mbere bakaba bawutanguye batega amashi, none ubu nabo bafise ababatega amashi. Murumva yuko ari umugambi mwiza. Imiryango ifashwa n'uwo mugambi rero ikaba irungikirwa amafaranga nk'uko mubizi biciye mu buryo bwa telefone zabo, ikongera ikaronka inyigisho mperekeza zituma iyo miryango itera imbere mu vy'imibano no mu vy'ubutunzi. Nivyo nari mpejeje kubabwira kuko ivyo twaravyiboneye ngira ngo haheze nk'ikiringo c'indwi zitatu aho hakurya ngaho muri zone Rutegama hari habaye ibikorwa vyihayanishwa gurishwa by'ibikorwa birangurwa n'abafashwa n'umugambi Merankabandi. Byarabonetse yuko hari ibintu byinshi bashitseko, vyaba mu bijanye n'utugenegene, ibijanye no gushona impuzu, ibijanye n'ibikorwa by'uburimyi, urudandazwa n'ibindi. Mbere hariho n'abatubwiye yuko bamaze kugura amatongo barubaka amazu meza, mbere n'akabijya kimwe no kwita cerise sur le gâteau. Hariho n'abatubwiye yuko bamaze gufata indege baja mu makungu. Nahondereye Jean Bosco ahagarariye intara ya Karusi mu mugambi Merankabandi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose, arashima uko bakorana n'ishirahamwe Action Aid Burundi. Ariko nyine nkuko bariko barashikiriza umwanzuro w'igice ca mbere kijenye n'inyigisho zahawe abagenerwa mugambi kugira bahindura ingendo, turabona yuko abakozi ba Action Aid bavyitwayemo neza. Nivyo bashitse haciye akanya umugambi waramaze gutangura, ariko twabonye yuko ari abantu basanzwe n'abahinga ndetse n'umugambi Merankabandi wafashe iryo shirahamwe muri ako karere, kubera no muri Merankabandi ya mbere bari berekanye ibikorwa vyiza. Hanyuma n'ubu twabonye yuko baza ari nk'abantu b'abahinga bafise bitwararika cane abagenerwa mugambi kandi babikora n'umwete mwinshi, kandi ukabona ko ari ibintu bakora bazi. Natwe bamaze gushika twaragerageje kubaba hafi, dukora tamba batakwaha, kuko vy'ukuri tuba turiko turashaka ko umwene gihugu yaramaze ikiringo kinini azingamitswe n'ubukene nawe ava hasi akahaguruka akaba umuntu ashitse kandi yubashwe ahabaye. Amadi Media Gange aserukira ishiramwe mpuzamakungu Action Aid mu Burundi arashima uko bakorana n'abakozi b'umugambi Merankabandi atibagiye n'izindi nzego. Uwo munsi rero bakaba bari batumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abandi bajejwe intwaro, no kuvuga abari mu nzego zitandukanye ziheruka kwizegwa hisunzwe intunganyo shasha ifatiye ku ntara zitanu zigize Burundi,
harimo kandi n'ibindi bisata mbere n'ayandi mashirahamwe. Mu ntara ya kera ya Karusi hamwe na Ruyigi, ishirahamwe Action Aid rikaba rimaze gushigikira imiryango irenga ibihumbi 11.